kamera ndakwereke. Cameraman. Manura kamera ndakwereka. Manura kamera. Wano pana ngene metse. Kuifata. Tuwe kuipana. No pana iguanga. Mak iguanga. 20 millions. Eh? 20 millions. Uzoranga amafaranga ukwiza abatanzania, abarundi, abakobwa muri Tanzania, abakobwa sa brother ko elimina. Naona utanga ikirato kimwe. Gashobora gufasha nk'abakobwa batatu. Kirato wambara gusa. Sikia Bel Chris. Nayo utanga ikirato kimwe cyonyene cofasha abakobwa batatu. Uri kurayi. Wenda ko nakubwira je nta swata nkunzo kubita. Kandi kina cyo nakubwira. Je nta muri mvya zose wakumvumana. Atasavye korabo. Ningize magibaye. Nta muri Sikese basavye korabo. Ngwete zene za 100 millions kwanza siya kumeza. Bel Chris Festival rapashiranga. Hama bajize nga iji nzorishamo nyuma y'imyaka 3. Manzuri ndire korabo nyuma y'imyaka 3. Sikia. Telefone muri shooting. Sasa warayirishe bro. Bon, je nibaza yuko bagenda abantu babakeneye nyene ibintu byabo bigende fresh. Bakeneye amafaranga avuye kwa Bel Chris. Ariko tu nibisanzwe ni bon. Cash. Jewe nta kibazo je nifiti. Oh yes sir, 1 2 1 2 everybody. My name is Radio. This is me Joe Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya me Joe Talent TV. Rena wibaza ndi kumwe nande? Ndi kumwe ni gang. Ndakubwiye gang, wumve gang ndibaza urabona nga. Kwifunga man, ndibaza urabona brother. Vipi sasa bro? Urabona abarindi kungene bifunga man. Vipi sasa bro? Good, I'm good. Fresh man. Yeah. It's your boy Festival rapper. Bel Chris. Festival rapper. Kabisa ndibaza wamaze kubona tukumwe na Bel Chris Festival rapper, umuraperi wa mbere yambarira Full cash. na Swaga ni mesh. yeah brother atukiri ngaho nyene big aho nyene besho aho bashobora ngo hano bagumyambaza ngo ko ivuze ngo n'amaswaga ni mesh no muri nimvyo wambere uri mi. Cyo novuga ni James type fisi minwa iri romantique. Sasa cameraman sikia kwanza Bel Chris sasa barambye ati nuko iyo minwa yawe noyifata. Sasa cameraman urashaka kuzominga iminwa ya Bel Chris? Birashoboka cameraman avuze ko niwe murinzi wa mbere afise iminwa abade bavuga ati boyifata kupita. Ya Bel Chris enda ukumbuye big bro. Yeah, turifunganye na hamwe nyene mbona nyene ukumbuye. Yeah. Brother, ariko nk'umuraperi man, twinjira gutega man. Here we go boy. Melina niwe fana yacu nteri poto fisi urukundo go vuga go faka muse go uruta aba miss bose ushira hasi ntiwurira peace kweri uri peace ufise agapo nk'abahindi uranyica kwivyo bijambe niyo ngidi Melina ndagufana nka Barcelona Melina rusumba na Sharila ni na my love mbi Adamu nawe ever kuguheba never love you forever whoa man. Yeah, sasa big bro, big up sana kwanza big bro. Ebana, isonge ya bro yarakoze umuti man. Warabibonye. Abastoza ngambwe ati none tuzi tukubite. Umuvuga gute man? Tuzi tukubite. Sikia kwanza. Your boy Bel Chris. Sasa brother, indirimbo ya kwanza yakiriwe gute aho igeze kuri uno munsi? Ni mu gihe ugira uduhindi song bro. Ariko dekaduse kuri Melina gatoya. Melina yakiriwe gute? Feedback ni bon, nalonse ama contact mesha nyandikiye abastoza benshi mbwete nkunda wewe nshaka wewe unyanse je n'imodoka no guhandaye mugabo nkagumana nawe wewe nta wundi shaka. Mbwete Fizo sinshaka. Sadbi sinshaka. Rodo sinshaka. Kidomo sinshaka. Shaka Bel Chris. Fizo sinshaka. N'abari jendi bose. Melina tumye bavuga ati sinshaka. Umva Melina irakoze baramubisa. Chana mimi. Umva aba legend bose sinshaka. Shaka nde? Festival rapper. Bel Chris. Aba bara bastoguza bambwiye. Fye abahungu nabo bavuga ati watuchize muri moto. Ama scratch naho yari yazivye guma. Melina. Melina. Sasa Bel Chris ariko novuga yuko aha mu Burundi kuri uno mwanya uza baraperi ndibaza izina rya Bel Chris ntiryobura mu big bro. Mbega reka dusubire nyuma gatoya kuva utangura ino game winjira muri rap nibihe bintu wahuye navyo brother utazibagira muri ino game? Struggle twakoze umuziki duko witwa Majido bakaduhora ngo turi wa mupeti wa Kamirigado. Sikia dukubita Majido brother ibintu vyagushikiye muri ino game igihe watangura ariko utazopfa wibagiye big bro. Bone vyinshi hari ukuntu utarashika ngo umenyekane ariko usanga nyene babigoye kwegera no mu journalist umutinya cyangwa usanga niko gwacha kugiplayinga biragorana ariko
plus uba ufise ishaka, plus uba ufise talent, plus uba ufise confidence, biratuma ibintu vyawe bigenda bien. Yeah, fresh big man n'amafaranga gacha. Yeah. Sasa brother, uko naswaga kwanza big bro. Sasa ujibiki man. Kwifunga cyane kudasohoka. Bro, naguheruka kera sana bro. Swaga, money, kila kitu chote ni fresh kwa Bell Chris. Yeah. Brother, agapira kwanza wambaye kanatoka Dubai. Makara unaona nka ikarona kumenya ni vile gizuko. Unaona kicho hinduka. Dubai. Blay. Dubai. Blay. Dubai. Iyi yavuye muri Chicago. Bell Chris genda kwemera sana big bro. Bell Chris nta muzi wo mu Burundi yigeragira. Yambara Chicago, USA, ibintu Chana mimi. ati rero indirimbo shasha nayo rero abakobwa bose baca bagira batwarinda. yes Batwarinda. siki bro wait reka gusiba bakunzi ba Mijo Talent TV nabwiye ati uno munsi turi kumwe na Bell Chris aha we gusa icyo ukora gusa wumvirize sana brother mbega indirimbo yawe shasha bitegiki harimo ibiki bituma uvuga ati abademu bose karabana Je nibaza yuko indirimbo yanje gusuyumvirije. So nasikia iko mu studio mbili. Nasikia waka record. Yo rise. What's up for record? what's up sikia unasikia studio zibiri waka record what's up for record ndibaza muca muvyumva wumvise what's up for break Tanzania wapi bro Yo rise. sikia ya bakunzi ba Mijo Talent TV ni indirimbo shasha ya Bell Chris akubwira ati indirimbo shasha ituma abademu bose bagirana batwarinda Hano Mungu atwarinda. sikia ariko tutarajya kure kwanza brother mbega abakobwa bose ni batwarinda we badushaka gufunga niyo mpamvu nanje nayirinje kwiswa gatonya hama hera makendi ndi yanshikire ku buryo uzo twarinda wese avuga ati nkene pampers nkene impuzu z'umwana nkeneye udusocks tw'umwana umwana agwaye ibya bintu byo mu muhogo umwana agwaye izabana agwaye iki ariko ikintu nifuza kumenya izokumvirizwa abarundi abanyamahanga abanyarwanda abatanzania mbega bose bazotwarira of course sasa uzoronka amafaranga ukwiza abatanzania abarundi abakobwa muri Tanzania abakobwa sa brother ko eliminate naho notanga ikirato kimwe gashobora gufasha nk'abakobwa batatu kirato wambara gusa sikia Bell Chris nayo tanga ikirato kimwe cyonyene cofasha abakobwa batatu kubirata afise naho ni boom sasa brother mbega indirimbo yawe uri kurayitegurira gute brother kugira ngo indirimbo navuga ko indirimbo Merina yarakiriwe fresh ndibaza warabibonye mbega indirimbo nayigiye kuza izakigwa gute uri kurayi wenda ko nakubwira je nta swata nkunzo kubita kandi kina cyo nakubwira je nta muririmvyi azosubira kumvumana atasavye collab ningize magibaye nta muririmvyi numwe azosubira kuvumana Bell Chris atamusavye collab no one Fabio afise news abisikira ko Fabio igitegeza kuvuma kubera wamuhaye uruhushya kamirigado tegeza kuvuma umuririmbyi abaririmbyi bahara bapinga festival nta muntu azomvumana n'umwe bose bazokora x0 sketch basavye collab ngwete zene zasamiriye kwanza siyakumeza Bell Chris festival pashirira nga hama bacishize nga iji nzorishamo nyuma y'imyaka 3 manzuri ndire collab nyuma y'imyaka 3 Sikia bro kwifunga man bro big up sana nikirahera brother welcome tukiri ngaho nyene brother atwara abonye post yawe n'umudemo witwa KFC uvuga ati bamwivye phone muri shooting sasa warayirishe bro bon je nibaza yuko bagenda abantu babakeneye nyene ibintu byabo bigende fresh bakeneye amafaranga avuye kwa Bell Chris ariko tu nibisanzwe ni bon jewe nta kibazo je nifiti washimubwiye ati peti yangu chukua hizo pesa nenda zana shake muhane ayasabye ngwiza kane sasa tukiri ngaho nyene brother waragarutse kandi uraposta yuko hari n'umuririmbyi w'umuhungu yagizene umuhungu yatwaye inda brother umuhungu aratwara je ntaza sasa bakunzi ba Mijo ifisi umvira na range sana sini poem gusa ahubwira range sasa gisha kusigure kwanza brother mbega umuhungu agira inda bigenze gute bro utwawe n'urusaku kumviza indirimbo yanje umuhungu uratwara inda ntibirabangura umukobwa ariko nazo izovuka nivyo ntazi cameraman urasikia niwumviriza indirimbo ya Bell Chris uzocumera nka babandi kuva so ibigani indike ndirimbo nta n'ibigani nagikora baravuga ati none nce mu bantu mvise inda barantwenga naye ariko rero atari banga uwo muntu ninde ga bro nawenzi
nawenzi ariko genda munzi bakunzi ba Major Talent TV leta agapeti ko mu cyarama ariko nawenzi agapeti ko mu cyaro umva agapeti apana umupeti n'agapeti ko mu cyaro Salamu alaikum. safi safi Umeze neza? yeah I'm good Umeze neza? yeah Umwana yambara amahera make. ba menshi wabicuritse mwana yambarira amafaranga menshi Major Talent TV. amahera maki Linda tugende buke buke. Bano kamera ndakwereke. cameraman Bano kamera ndakwereka. manura camera Wano pana ngene metse. Kuyifata. nakime ndayifashije Tuwe kwipana. No pana igwa ngahe. make Maki igwa ngahe. 20 million Eh? 20 million sikia kwanza bakunzi ba Major big urirutsa sasa birashika big bro ambari muzi uvuye Chicago State. Yes, bro. sikesho yuko uje wibaza Naho. ibi birasanzwe ibi byose bibiri muri make million tu yeah this is money big bro ibi bisanzwe ni bisanzwe erega ikintu batwiye gutahura n'icyayi 94 million ikintu bakwiye gutahura n'icyayi jewe kwambara amafaranga menshi undi akambarira make necessary nuko twambara tukafuka umubiri kuko kandi bikavana niyo imana yaturemye kugira dufuke umubiri rero twese twugura amafaranga hamwe habaja mu magazine muri village market abaja ko Paris n'abaja muri Caguwa he big unasikia bivana naho waguriye main sasa ariko brother reka twigarukire kwanza brother dusubye inyuma gatoya big yaradukiremwe ariko nta so brother mbega wavuze ati nagapeti kaba mucyarama bakunzi ba Major Talent TV reka ndabivuge ko twende tujya umunwa umuhungu tuzi afise inda mwino miss ni OLG Oleg ku ndirimbo ye witwe boss niwe muhungu twabonye asa nk'ufise inda mbega wari kurabwira Oleg bro jewe navuze ko ngo maso y'indirimbo igiye gutuma abakobwa bose batwayinda hamanza mbona nawe twayinda Oleg umuntu afise indirimbo ambwira ati yamye ngaha kuyumviriza ngira niyo mpamvu y'abatwayinda kandi nabagabashije abantu bose bayumvirize kuri hangi avyo rero utwaye urusako ku ndirimbo yanje bro urahasigara ndahi Sikira ko Oleg yatwa ndambye ntazosubira kumvuma atansabye collabo sikia OLG Oleg ntuzosubira kuvuma udasabye collabo Bel Chris nizokunda bro siwezi nikampatia hiyo power kabisa big bro sasa brother ariko tumera nk'abasozera akajambo kanyuma nike kintu wobwira abafanzi bawe mu rusangi ku ndirimbo yawe shasha igiye gusohoka abakobwa bose babe gado akajambo kanyuma subscribe nyinshi hama ba supporting first rapper nk'umuririmbyi nyene je nkora bitandukanye n'ivy'abandi kandi nk'umuririmbyi nova gute umuririmbyi bisunga Econ siminwa mye mina abakobwa bacu bwana bro thank you so much big brother yeah abakunzi ba Major Talent TV wamaze kubona twari kumena Bel Chris first rapper full cash reka ndagushimira kurikiranye iyi video ntibagire kugira subscribe kuri channel ya Major Talent TV wowe wabikoze big up sana wowe tarabikora genda ubikole we love you so much dusubire ubutaha ciao